Bakunzi mwese muriko murakurikirana ikiganiro ku kivi, turabaramukije twongera tubaha ikaze. Muri kino kiganiro tuja kugaruka ahanini ku bikorwa vyaranguwe na Nyenicubahiro umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline ndayishimiye kuva mu kwezi kwa ntwarante gushika muri ruheshi uno mwaka wa 2022. Kino kiganiro cacu reka tugitangurire mu bijanye n'imigenderanire. Ku magenekerezo ya 28 na 30 ruheshi, Nyenicubahiro umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yaragendeye igihugu ca Guinée Equatoriale, aho akaba yari yajanye n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, aho yari yitabiriye inama idasanzwe igira 15 yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba nawe yari yitabiriye inama yahuza abatambukanye b'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu ishirahamwe Mipreda, ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu gishinze guharanira amahoro muri Afrika. Muri iyo nama Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye akaba yarizewe aratogwa mu kibanza c'icegera c'urongoye iryo shirahamwe Mipreda. Baganutse, Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ivyo vyerekana ko Uburundi bushishikara bwizegwa mu makungu. Abakuru b'ibihugu igihe twari turi mu nama n'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu nabo bari mu yindi nama, kuko nabo nyene twari twahuye, bikaba vyanatumye ndetse novuga nti yari inama twari turimo idasanzwe, kuko twarumvirije n'icegeranyo cavuye mu butumwa bw'amahoro bw'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika. Bakaba barashikirije rero ijambo berekana aho bagejeje intambwe n'ivyo babona vyokorwa imbere y'abakuru b'ibihugu. Ivyo ntivyari bisanzwe, kuko nabo baciye baja kugira inama yabo, bakaba mbere baciye batora umutambukanyi w'igihugu c'u Burundi ngo aba ariwe acaba icegera c'ubusanzwe arongoye ubwo butumwa bw'amahoro bw'abatambukanyi bo muri Afrika. Rero nawe azoca aja ku kivi nawe afashe, tukaba dushima ko Burundi buguma bwizegwa, Burundi burizigirwa, kubona bose bahuriye kuri we nicerekana yuko Uburundi bwizigiwe. Tukibandanya ku bijanye n'imigenderanire, umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaragize urugendo mu gihugu cacu ku magenekerezo ya 21 gushika kuri 23 ndamukiza. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rero akaba yarakiriye mu biro iwe mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nyenicubahiro Nyenicubahiro Tshisekedi, aho nawe yari yazananye muri urwo rugendo n'umukuru w'igihugu ca Kongo. Bakaba rero baganiriye hanini ku bijanye n'ibikorwa by'iterambere abo banyacubahiro basanzwe barangurira mu bihugu vyabo babicishije mu mashirahamwe basanzwe barongoye. Muri urwo rugendo nyene kwigenekereza rya 22 ndamukiza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo baciye bagendera ikigo Urumuri kiri mu ntara ya Gitega gikurikirana abakenyezi bagwaye indwara yo mu kigo. Kuri ico kigo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe na mugenzi we wo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragendeye abagwayi bagwariye muri ico kigo, aho banabahaye agakemanye kagizwe n'ibifungurwa bigizwe n'umuceri, ibiharage, amavuta, ibikoresho vyo mu nzu, ifu y'ibigori, amasabune, amata eka n'ibindi. Muri ico kibanza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo Nyenicubahiro Nyenicubahiro Tshisekedi yabwiye abo bagwariye muri ico kigo ko kwama bizeye Imana kandi ko bazokira. Akaba rero yarateye intege mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi
Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye kuri ico gikorwa ciza asanzwe arangurira abene gihugu. Urugendo rw'uwo munsi rero bakaba barubandanirije kuri polyclinique umugira neza iri mu Kibimba, ni muri commune Giheta y'intara ya Gitega, yegukira Fondation Bonne Action umugira neza isanzwe irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye. Aho naho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu akaba yabanje gutembereza mugenzi w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyo nyubako, aho igikorwa c'uwo munsi casozerewe no mubonano udasanzwe abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu babiri bari kumwe n'abaje babaherekeje bagiraniye. Muri uwo mubonano hanini bariko baraganira ku bijanye n'ibikorwa basanzwe barangura biciye mu mashirahamwe barongoye. Kwigenekerezo rya 9 hamwe n'irya 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaritabiriye ibikorwa vy'inama igira 26 by'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu ishirahamwe OPEDAD. Iyo nama ikaba yabereye mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Brazzaville. Iyo nama ikaba yarigamije ahanini gutora indongozi nshasha rirongoye iryo shirahamwe na rijya indongozi zahora zari zahejeje ikiringo. Umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Angeline ndayishimiye akaba yaratowe kuba umwe mu bagize urwego nyobozi rw'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu OPEDAD. Iryo shirahamwe naryo rikaba ryitaho iterambere muri Afrika. Agarutse mu Burundi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaranezerejwe nuko urwo rugendo rwagenze, akaba yakiriwe n'abakenyezi b'indongozi batandukanye ku kibuga c'indege c'i Bujumbura. Ingingo nyamukuru kwari guhindura inzego kubera zari zamaze guheza ikiringo, tugaca dutora inzego shasha zizorongora urwo rwego mu myaka 2 duhereye muri no mwaka turimwo gushika ku mwaka w'2024. Uyirongora ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Namibia, umufasoni Monica Gengosi. Icegera ciwe nawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo aho hakurya Tshisekedi Denise Nyakero niwe agiye kuturongora afadikanije n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Namibia. Rero natwe twagiriwe amahirwe yo gutorwa mu rwego nyobozi ruzofashanya nabo bagiye kuturongora muri iki kiringo c'imyaka 2. Iyo nama rero twarashoboye kwiga ingene ubutunzi bwakoze muri imyaka 2 irangiye, twongera turiga turemeza n'ubutunzi bugiye gukora muri iyi myaka 2 twimirije. Karabaye akaryo keza ko kubonana n'abandi bavukanyi, twaraganiriye umwe wese kuvyo akora mu gihugu arimwo. Hama muri iyo nama ya bose kandi karakaryo ko gutanga amaraporo umwe wese mu gihugu asanzwe akoreramwo ivyo yaranguye muri no myaka 2 canke umwe wese mu kiringo amaze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Twese hamwe twarabonye ko turi ku kivi, ari naco gituma hari hatumiwe n'abahinga bakomeye mu vy'amagara y'abantu, harimo abashikiranganje b'amagara y'abantu n'abari mu gisata c'ubumwe bwa Afrika. Bose barazanye intererano zikomeye kandi zizotwungura kurangura imigambi. Icivugo ciyo nama ya bose idasanzwe cavuga kiti imyaka 20 OPEDAD iri ku kivi na cane ishigikira abantu aho nikora.
nka jewe ku bwanje nabonye ko twese duhuriye kuri kimwe. Abantu aho nikora ni ikintu nkoramutima kuri muntu wese nabo gushigikirwa ku mpande zose. Muhava muvuga muti kubeka ico civugo gishimikiye kuri bantu aho nikora. Murazi yuko iterambere kugira ngo ribeho nuko abene igihugu baba bafise amagara meza kandi baba bafise n'amikoro. Niyo mpamvu rero ico civugo arico cagiye imbere mu bikorwa byose dusanzwe turangura. Twaragiriwe n'amahigwe yo kwakirwa na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Congo Brazza. Yarahimbawe cyane kubona ibikorwa byadukoranije byagenze neza. Yaratubwiye ko ari iteka ku bihugu byacu bya Afrika, kandi iyo abakenyezi bahimbawe nabo twubakanye baba bahimbawe. Ikindi tugiye kubandanya twiga nikijanye n'isabukuru y'imyaka 200 ubwo rwego rw'abatandukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika biyemeje iterambere ruzohimbaza. Ku bwacu twifuza ko bohimbariza mu Burundi. Ni ibihugu bibiri vyiyemeje kwakira uwo munsi mukuru, ni igihugu ca Zimbabwe hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Turazi ko abarundi turakunda abashitsi, dusenga Imana uwo munsi mukuru uzobere ngaho iwacu. Kwigenekerezo rya 17 ruheshi, Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abicishije mu kigo PTD Burundi arongoye yarakiriye userukira ishiramwe mpuzamakungu ONU-Femmes mu Burundi, Madame Clara Anyangwe. Userukira ONU-Femmes mu Burundi akaba yaraje kumugendera narijya yaheruka gusubirira uwahahora. Ikindi naco kwari kuganira ibijanye n'uko izo nzego zobandanya zifashanya mu bikorwa by'iterambere na cane cane iterambere ry'umukenyezi w'umurundi kazi. Userukira ONU-Femmes mu Burundi yarashimiye ibikorwa bitandukanye Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye ariko ararangurira igihugu. Ivyo navyo bikaba bifatiye hanini mu guteza imbere umukenyezi, gushigikira abantu aho nikora, gushigikira ugwaruka, harimwe n'igikorwa cyo kugwanya ugufungura nabi n'ibindi. Kugenekerezo rya 9 ntwarane, userukira igihugu c'Ubutaliyano ngaha mu Burundi, Mazanti Massimiliano yarakiriwe na Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Bakaba nabo bayaze ibijanye no gushishikara bakorana neza mu bisata basanzwe bafashanyamwo. Hakaba harimwo igisata cyo guteza imbere amagara y'abantu. Nayo kwigenekerezo rya 14 ntwarane, Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye arongoye Fondation Bonne Action mugira neza yarakiriye userukira igihugu ca Kenya mu Burundi Daniel Wambuka, aho yamwakiriye ku cicaro gikuru ca Fondation Bonne Action mugira neza kiri mu Kibimba mu ntara ya Gitega. Hambavu yo gushikiriza Fondation Bonne Action mugira neza agakemanye kagizwe n'amaritiro 10,000 vy'amata, userukira igihugu ca Kenya mu Burundi yarashimye cyane ibikorwa biriko birarangurwa na Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abicishije mu mashirahamwe asanzwe arongoye. Akaba rero yamenyesheje ko iyo ngabire yashikirijwe mu ntumbero yo gutsimbataza ubucuti bwiza busanzwe burangwa muri ivyo bihugu bibiri. Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi kwigenekerezo rya 26 ndamukiza, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe ndetse arongoye n'urwego rw'igihugu rujejwe iterambere OPDD Burundi yarakiriye umugwi wari ugizwe n'ugwaruka ruserukira inama ijejwe amahoro n'umutekano mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, wari witabiriye inama yabereye mu Burundi kubijanye n'uruhara rw'ugwaruka mu kubaka Afrika. Uwo mugwi ukaba rurongowe na Ambassadeur Nyamitwe aserukira Burundi muri Ethiopia, aho gwaruka gwashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku butwari n'ubukerebutsi bwiwe mu guteza imbere igihugu, eka ndetse n'ugwaruka mbere banamwemerera ko bazokorana n'ikigo PDD Burundi mu migambi itandukanye y'iterambere ku mwene gihugu hadayibagiwe ugwaruka. Mu gisata c'amagara y'abantu naho, umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu asanzwe arongoye urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere OPDD Burundi yararemesheje ikiganiro kidasanzwe kubijanye n'isuku ribereye mu gihe c'ubutinyanka.
hakaba hari kwigenekerezo rya 16 ruheshi aho ico kiganiro kidasanzwe cari citabiriwe n'imigwi y'abakenyezi itandukanye baserukira abandi haba mu nama nshingamateka, nkenguzamateka, amashengero, imigwi ihurikiramwo ugwaruka n'abandi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba rero yararonse akanya ko gusigurira abarundi muri rusangi carico ubutinyanka, avuga kandi n'igituma imiryango ikwiye kubahuka kuganira ico kibazo mu muryango, abana bagakura babizi cyane cyane ababigeme, kugira ngo umwana ntashike ku kubona amaraso ubwa mbere atazi bijanye n'isuku ribereye mu gihe c'ubutinyanka. Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye akaba yateye akama abavyeyi ko bokwama hafi y'abana babo babigeme mu kubasigurira uko ivyo bihe bimeze. Nagira ntera kamo imiryango yose ko yokwitwararika ibibondo na cane cane mu kubategura, mu kubigisha ingene bazokwifata bari muri ivyo bihe. Nongera ntera kamo n'abigisha abarezi ko abanyeshure vyashikiye ivyo bihe basanga ntibakoze nk'ikibazo, abandi bagikoze ko batahura hanyuma bakabaha ikibazo abandi bana baba bakoze. Hama kandi kamo nteye abigisha abarezi kutajagagura umwana iyo yasamaye akava muhira atiteguye, kira noneho hari igihe ataba yasamaye bishobora kuza ari kw'ishure aho yo mubungabunze nk'uwiwe ugasanga ko mwagiriza ko ari umwana agataha umutima wavyimvye. Ni navyo bituma umwana adasaba kwiyumvira gusubira kw'ishure kuko abazi ko ivyo bintu avyisanzemwo ariko Imana yamuremye nawe nyene abashaka kuva muhira yiteguye. Aho rero ni umwanya kubigendera kugira abana bacu bige baze bigishe n'abandi. Muri ico kiganiro abatari bake barashinze intahe yuko gene vyabagendeye umunsi wa mbere baja mu butinyanka, mbere bongera banatanga n'intererano kugira ngo ingorane abana babigeme bakunda guhura mu gihe ari ubwa mbere babigiye mu butinyanka zihere. Kwigenekerezo rya 3 ukwezi kwa 6 rero niho habaye uguhimbaza nyezina umunsi mpuzamakungu wahariwe isuku ribereye mu gihe c'ubutinyanka. Uwo munsi mukuru ukaba wabereye mu ntara ya Ngozi. Mu ijambo ryiwe umutambukanyi wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye yahamagariye abavyeyi eka ndetse n'abarezi kwama bitwararika abana bakiri bato kugira ngo abana baba bari ku mashure canke abandi baronke amakuru akwiye kubijanye n'isuku ribereye mu gihe c'ubutinyanka, gutyo ntibakumigwe mu bikorwa bimwe bimwe canke bonyene ngo bikumire. Igihe c'ubutinyanka ku mukenyezi ni kiringo gisaba umwitwarariko no kugira isuku ribereye ukoresheje udutambara twabigenewe canke n'utundi dukoresho twabigenewe kugira ngo umwana w'umwigeme canke umukenyezi agume yorohewe mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Biracibonekeza yuko hakiri agahaze ku mwigeme mu bijanye no kwitunganya mu gihe c'ubutinyanka. Ivyo bikaba bijanye n'imico n'imigenzo iguma yerekana yuko ari binyegezwa canke ibitera soni. Kwigenekerezo rya 18 Rusama mwaka wa 2022 Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye asanzwe aserukira mu Burundi ishiramwe Merck Foundation yaritabiriye inama biciye ku buhinga ngurukana bumenyi video conference mu gifaransa yatunganijwe n'ishiramwe Merck Foundation. Muri iyo nama Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye akaba yarashikirije ivyaranguwe biciye mu gufashanya hagati ya Fondation Bonne Action mugira neza hamwe na Merck Foundation na cane mu bisata vy'indero, amagara y'abantu hamwe no guhimiriza bene igihugu mu byo kwiteza imbere biciye mu bimenyesha makuru. Mu gisata cyo gushikirana naho Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ndayishimiye asanzwe ndetse arongoye n'ishiramwe Fondation Bonne Action mugira neza yarafashije
imigwi itandukanye abantu nikora muri aya mezi 3 aheze, aho akaba yagiye abashiriye imfashanyo igizwe n'ibifungurwa bitandukanye bizogenda birabafasha mu kugaburira abana canke mu gufasha imiryango. Aho naho akaba yagiye abashiriye imfashanyo igizwe n'ibifungurwa bitandukanye kugira ngo bibafashe kubaho. Mama mudira neza amasimeki haguruka abaduka Mukiwe Yezu mwiza gifasha abagendana umugera wa sida, kimwe mu bigo vyagendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu butumwa yabashikirije yarabaremesheje. Aho Nyenicubahiro Angeline ndayishimiye yabasabye kubera akarorero abandi mu kugwanya gukwiragiza umugera wa sida. Twagira dushimire cyane na mwebwe mugendana umugera wa sida, ukuntu mwamaze kwitahura mukavyemanga. Baca umugani mu Kirundi ngo uza gukira indwara arayirata. Twongera tubasaba ko cyane cyane muzigame imitima yanyu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo rinda umutima wawe kuko niho ubugingo bwawe bududubiriza. Rero urwaye ntukihebure. Umaze kwihebura wa mutima ntubukiwurinze. Ucusanga na Yezu mwiza ikibanza ciwe ugishizemwo amaganya. Sekibi nagaca ahaganza. Imana rero ntikunda abantu bihebura. Urwaye ivyiza no kwakira indwara yawe ukamenya ingene uyigendana n'ingene wibungabunga. Na cyane cyane gukurikiza impanuro z'abaganga mu gufata imiti, mu gupimisha abana, mu kwikingira no gukingira abandi. Hariho abazi ko bamaze kwandura ubwandu bwa sida baca bihebura bakamera nk'ivyirande, bagaca bagenda bararandagata bafata abana ku nguvu kubera kwihebura. Wa mutima ntubukiwurinze, ubushaka kwica abandi, shetani bayamaze kwiganzira mu mitima yabo bantu. Nico gituma rero ndabahanuye mwame mufata neza imiti babahaye, mbere ndabatumye mutubere abaserukizi mu kiwano, abambasaderi mugende mwigishe abandi nabajya bagenda bazi ko bakomeye kubera atipimishije, bamenye ingene ubuzima bwabo bumeze, bipimishe bamenye amagara yabo uko ameze. Mu gisata c'indero, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe arongoye n'urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere OPDD Burundi yarateye iteka ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru nyafrika wahariwe gufungurira abana ku mashure wabereye muri komine Busoni intara ya Kirundo. Hakaba hari kugenekerezo rya 24 Rusama umwaka wa 2022. Mu ijambo yashikirije Nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe mbere ari n'umuhetsi wo mugambi wo gufungurira abana mu mashure, yahamagariye abafasha muri uwo mugambi kongereza uburyo butangwa kugira ngo ihangiro ryo gufungurira abana bose mu mashure rishikwe ko neza. Kugira ngo umugambi wo gufungurira abana uramire urwaruka n'abandi, birasaba ko tutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu, tukarima kandi tukorora ku bwinshi biciye mu makoperative, kugira ngo uburyo bw'amafaranga bwateganijwe muri uwo mugambi mu gusumira ahanyene iwacu ivyo dufungurira urwaruka. Turashimiye ishirahamwe mpuzamakungu PAMU n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi ko baheruka kwerekana neza urugero rw'ibifungurwa bikenewe kugira ngo muri iyi myaka 3 iza n'ubu turimwo urimwo. Turashimiye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku twigoro two gushigikira umugambi. Tukaba twagira twamenyeshe kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gushigikira uno umugambi ku miliyoni zishika 25 z'amafaranga y'abanyamerika. Twifuza gufungurira abana ifungurwa zikwije vyangombwa byose. Naco gituma igifungurwa c'ikizinu kuguruje icese
muno mugambi wo gufungurira abana ko nacyo cyo kwinjira mu bifungurwa abana tuza barafungura. Turashimiye byimva umutima ishirahamwe pamu ryatanze uburyo bujanye no kugura ico gifungurwa c'ikizinu, turisaba kubandanya no mu myaka igiye kuza. Tukaba twizeye ko umugambi wo gufungura ikizinu udaciye uhagararira ngaha. Abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye asanzwe afasha muri uwo mugambi co kimwe n'ibihugu bose barashimiye leta y'u Burundi ko kugene yitwaritse indero y'ugwaruka muri rusangi naho tugorane tutabuze. Bose bakaba biyemeje kurushirizaho gutanga uburyo bwo gushigikira umugambi wo gufungurira abana mu mashure. Leta ngozi, leta ya mahoro, leta y'ibikorwa n'amajambere. Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi, ni no kuri iyo nkuru duce turangiriza ko ikiganiro twariko turabashikiriza. Imana nyine amahoro ishishikari hezagira ibikorwa by'intoke zanyu, izigame abarundi n'Uburundi. Murakoze. Leta y'ibikorwa n'amajambere, ibikorwa vyawe na